Stade Amahoro yahorana ubushobozi bwo kwakira abantu ibihumbi 25,000 ubu ifise ubushobozi bwo kwakira abantu barenga ibihumbi 45,000. Ivyo bikaba bishimwa cane n'umukuru w'ishirahamwe rya Afrika ry'umupira w'amaguru Patrice Motsepe, akaba yemeza ko Stade Amahoro ikwije ibisabwa na CAF eka mbere na FIFA. Ivyo bikazofasha Stade kwakira inkino zo ku rwego mpuzamakungu. Motsepe akaba yavuze ko Stade Amahoro ibaye ikimenyetso c'ubutegetsi bwiza mu Rwanda. Iruhande y'urukino rw'umupira w'amaguru, Stade Amahoro ifise ahabera amahiganwa yo kwinonora imitsi, sale ya gym, ahabera inkino za volleyball na handball, harimo kandi ahashikira abantu b'icubahiro, ubunywero aho abakinyi bihindurira hubatswe ku buryo bwa kijambere, hamwe n'ahazokorera abamenyereza n'abakozi ba FIFA. Umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yagarutse ku kamaro iyo nyubakwa ifise haba mu gisata co kwinonora imitsi canke mu gisata co guhimiriza urwaruka gukoresha ibikoresho vya Stade Amahoro mu kwitegurira kuja ku rugero rw'abandi mu mahiganwa mpuzamakungu. Yarashimiye Patrice Motsepe na Gianni Infantino arongoye ishirahamwe mpuzamakungu rya FIFA kubona barateye intege u Rwanda kugira rwubake inyubakwa nk'iyo yo ku rwego rw'isi yose. Mu butumwa ku rubuga rwa Instagram, Gianni Infantino yarashikirije ubutumwa bwiwe bwo gukeza umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame kubona yarashize inguvu mu gisata c'umupira w'amaguru mu Rwanda. Yavuze ko akeje cane Kagame yita ko ari umugenzi kubona ageze kuri iyo ntambwe yo kugurura ku mugaragaro Stade Amahoro. N'igihe ciza kugira habe iterambere ry'umupira w'amaguru mu gihugu ciza c'u Rwanda.